Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ikiganiro kibahimiriza kibatumirira kibatera intege kugira ngo mushobore kubaho ubuzima buzagutse ubwo Yesu yaduhaye kidupfira ku musaraba yadupfira ku musaraba na cyane cyane kuva umunsi twamwakiriye ubugingo busagutse bw'umunezero bw'amahoro ubugingo busagutse butanga akanovera aho tubaye kandi bukabera umuco n'abo tubanye. Hama rero abakiremesha ni Olivier na Nathalie nukuri niteka iminsi yose gusubira guhura namwe kuba tuzi yuko hari abariko baradukurikira bidutera intege kuronka amatemonyaje yanyu biraturemesha kandi n'ibintu bitwereka yuko vy'ukuri tutariko dutamba twirorera ariko hari abariko barafashwa n'uyu murimo Imana yaduhaye. Rero nizere yuko aho muherereye namwe mumerewe neza kandi twizere yuko ari amahoro. Hari abahora bavuga bati hari igihe numva atantaye mfise urashobora no kuturamutsa. Imana rero ibahezagire. Nagomba ndabahe Nathalie abaramutse ariko ndabibutse yuko dufise page ya YouTube kuri abo boba bifuza gukurikira inyigisho twatanze mbere yizi muri ko murakurikira murashobora kwiyabonesha kuri chaîne ya YouTube yitwa Baho podcast hama muzoca murotruva inyigisho zose ni inyigisho zirenga 100 ziriko kandi inyigisho zose ziryoshe muzokwitorera ni buffet muzokwitorera selon ikintu muzoba mukeneye muri uyo mwanya. Ikindi naco hariyo abatubwira yuko bafise ingorane yo kuronka WhatsApp hinga ndabahe Nathalie baramutse. Nongeye kusubira kubaramutsa nkuko ivyama bivuga kandi nkuko namanda bivuga ndabisubiriyemo kandi sinzoreka kubisubiramwo. Ndabashimiye cyane ndabashimiye kuri ku bantu bose baratungikira ama audio ama message badushimira ari wigeze kutubwira ati ahubwo muzoza murarindira gato tukazitanga nkabanza nkafata umwanya wo kuzumviriza ubundi nawe atahabwo zuraduha zine ku munsi. Urumva rero mufate ritme yanyu uko muzumviriza igikenewe nuko kibinjira indani ibigina muhinduka mwumva mutahura Imana yabagize n'ubutunzi mufise kuko umuntu wese niwe uri kurumviriza ayo namoje mutahure ko mufise agaciro kadasanzwe mu maso y'Imana. Rero twereko turavuga igucereke icigwa c'umushaha bene data. Nibaza ko ikintu kigoye umwana w'umuntu kuri inoso si mwemu yiwe kubera iki twakira kijijwe impwemu yasubiye kubansha kandi niho data na Yesu na mwemu yera baba. Donc nous sommes la demeure du Seigneur. Rero ariko umushaha ni udutera ikibazo kuko hari igihe uvuga uti none gashana atari kuvaho nakiriye agakiza kuvaho ntangwe gukurikira Imana hari intambara mfise hari ivyo ntabona mbega bashanzo bigenza gute. Izo ntambara ziri mu mushaha nico gituma twafashe umwanya munini icigwa co kutahura no kumenya no kumva icari c'umushaha nikibikigize. Rero narahejeje ubuheruka ndiko ndavuga kuri zi audio mambe kuri audio iheruka kuri zi enseignement naravuze yuko hariho imitima yacu rimwe na rimwe ishaka kumera nka ya matongo ane Yesu yigeze kuvuga ariko arasigurira abigishwa be imirima. Rero nashaka ndahasome gato mu gifaransa na Olivier peut-être aza kuhasoma mu Kirundi canke muze gusoma mu Kirundi. Ni muri Matayo igice ca 13 umurongo kuva ku murongo wa 3 mu majambo make ihereza ku mirongo 23 mugabo ndaza gusoma ibice bibiri kuva ku murongo wa 3 gushika ku murongo w'9 kuhama kuva ku murongo 18 gushika ku murongo wa 23. Alors, baravuga bati, il prit la parole et leur exposa bien les choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent, les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levaient rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Épine, mahwa. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, de 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles
celui qui a des oreilles qui l'entendent rero isiguro umuntu anayibona mu gicanke duhereze gatoya Olivier aba arahasoma mu kirundi bavuga ngo dukunda gusoma hari abatubwiye yuko ari igihe twasanga twavuze igifaransa kenshi hinga dushire mu kirundi ngo ababwira byinshi mu migani aravuga ati umubivyi yasohoye imbuto akibibaza zimwe zigwa iruhande y'inzira inyoni ziraza zirazirwagura izindi zigwa mu rutare hatari ivu ryinshi zica zimera vuba kuko atavu ryinshi ririho izuba rirashe ziraraba kuko atamizi zifise ziruma izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura arazinyoha izindi zigwa mu ivu ryiza zihunda impeke zimwe 100 izindi 60 izindi 30 izindi 60 izindi 30 bityo uri n'amatwi niyumve rero ico gice kiratwereka yuko vy'ukuri hariho imirima y'imitima yacu iri itandukanye bisigura yuko dutegezwa kuza tugatahura ijambo ry'Imana ritezwe gukora urashobora warakiriye agakiza canke imyaka yose wabayeho ku isi warumviza ijambo ry'Imana ariko ntigire le même effet mu buzima bwawe ugasanga hari igihe wavyumvise hari igihe utavyumvise ukibaza ati none hajyaho vyari vyagenze gute Olivier wotubwira iki exactement bijanye n'iyo mirima niyo ari gicapo cimishaha yacu igihe ritegezwa kwakira ijambo ry'Imana nibaza yuko umuntu aravye n'insobanuro umuntu arashara kuronka inyishu zitari nke ku murongo wa 18 ngo nuko mweho nimutahure kuko baramwegera bigisha baramusaba ati nudusigure ntitwatawe ivyo bagomvye kuvuga nuko mweho nimutahure umugane w'umubivyi uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye wa mubi araza agasahura ikibibwe mu mutima wiwe uwo niwe yabibwe iruhande y'inzira uwabibwe ku rutare niwe yumva ijambo agaca yakirana umunezero ariko ntagira imizi muri we ahagarara umwanya muto iyo yadutsweko n'amarushwa n'akadenderezo azira iryo jambo bica bimutsitaza urumva akabivamo uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo ariko umwitwarariko w'ivy'isi n'uruhendo rw'ubutunzi bikanyuha iryo jambo akaba ikirumbirane uwabibwe mu ivu ryiza nawe yumva iryo jambo ubwa mbere akaritahura ubu niwe rero yama imbuto umwe akagira 100 uwundi 60 uwundi 30 bityo icyo nkundira ivyo bice urumva ko atabintu by'ibigumbagumba kuri umuntu hagira kane nta bintu by'ibishobisho cyane urabona yuko abandi bababaye batewe au niveau des émotions baragira ubwoba barareka kubitahura sinzi ico bandanyiriza kuri ico kintu urumva iri jambo haraho ryaguye kandi iri jambo hari ivyo ryahasanze mu vyumve neza iri jambo ryaguye mu murima ariko umurima wose rafise eta yawusanzemo nico gituma rero mu bibaza abantu bakunda kwibaza none kwaba abantu bakirijwe rimwe umukabona umenga hari ubwami urabumubonako sivyo nubwo tutabonoresha amaso mu buryo bugaragara ariko Bibiliya iravuga tuzobamenyera kuvyo bama donc umwuka avuga uti uyu muntu urabona kameme yuko ari ikintu cabaye mu buzima bwiyo ukavuga uti undi we ese bimeze gute ukumva uracanganyikiwe nuko umve babwiwe ijambo rimwe kuko mwibuke izi mbuto zagiye ziragwa yari même type de graine hamwe n'ihatawe imbuto ziri ameliore ahandi ngo hatabwe imbuto zisanzwe zose zatawemwo imbuto zimeze cyo kimwe ariko ivyo zasanzemwo nivyo vyatumye hamwe izo mbuto zigira efe cyangwa izo mbuto ntizigire efe nico gituma nagomba kuvuga burya ijambo ry'Imana riza twarakijijwe mu mitima tuzovuga neza kuvyerekeranye n'ivy'agakiza ariko twarakije iyo umuntu atumiye Yesu mu mutima wiwe Bibiliya ivuga ngo acika icare mwigisha abavutse ubwa kabiri hari n'uwundi yatubaje kuri ico kintu avuga ati mbega kuvuka ubwa kabiri uko kwa kabiri nuko mbega ukwa mbere nuko ukwa mbere nukuvyagwa n'umubiri ivyo tubisanga mu butumwa bwiza bwa Yohana ku kibana ca 3 igihe Nikodemu yagendera Yesu akamubwira ati nukuri nta ushobora gukoresha ivyo ukora shiti Imana iri kumwe nawe ati
hama Yesu aramubwira ati ni ukuri ndakubwira umuntu atavyaho ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Mu nyuma turabona yuko bavuganye, aramwereka yuko kuvyanga ubwa kabiri n'igihe umuntu yavutse ubwa mbere, ni ukuvuga yavyawe na se na nyina, hama akakira Yesu agakizwa, abavutse ubwa kabiri uwo nabwo abavyawe na mpwemu. Mugabo uwo yavyawe na mpwemu afise umushaha urimwo pasi, urimwo ibintu bahuye navyo byamugendeyemo muri we. Nico gituma muri iyo gihe twigeze kugira haraheze nk'iminsi ibiri twagize imbere y'iyi, twaravuze yuko burya ivyo wumva n'ivyo ubonesha amaso n'ivyo ubamwo bikugira ko influence, kandi ntibisigura yuko necessairement wabikunze. Hari igihe ushobora kuvuga ngo ntaco ngo bajya batipe naho tujana, ngo naho ntakunda n'ivyo bavuga, ngo je nta nico bingira. Hari igihe wibaze yuko ataco bikugira, mugabo buke buke birakugira ko efe. Nico gituma ugiye kuraba nk'akarorero kari simple kandi gashobora kubigusobanurira. Uzoraba abana bakuriye muri famiye base babakubita canke base bari imboregwa, bakuze bavyanka, ariko nabo mu nyuma n'ivyo usanga baruproduiza. Nimba base barakubita ba nyina, nabo usanga bakubita abagore babo, kandi baravyanse n'umutima wabo wose. Kubera iki? Kuko ntakora ivyo agomba, akora ibimurimwo. Nico gituma n'iri jambo rero ryaraje rimwe rigwa mu mahwa. Urumva mu maheva, ama ambition n'ibindi umuntu aba afise muri we, urumva afise ivyo agomba gushikamo, kuko hari abantu babwira n'ubutumwa bwiza bakumva yuko Yesu aje umenga ni kiraro. Ni naco gituma abavugisha b'ibinyoma bakomakomeye hirya no hino mw'isi yose, urumva. Ariko wagira audio nk'izi, wavuga ubutumwa neza, abo uriko urabwira hirya no hino bakabwira ngo wapi ngo nahuye n'ubundi ngo gutunga urutoki, ngo ikirere kikaba kirahindutse, ngo we wavugana n'Imana. Bene data, nagomba kubabwira munyumvirize neza. Nivyo ndazi Imana ntakinanira, ariko nagomba kubabwira muri iyo myaka 22 maze mbona Imana, ibintu vya express ntibikunda kwihuta mu Mana. Nukuri Imana igenza ibintu buke buke. Umve, yo guhindura mw'isasi, mugabo nturi robo, ijana nawe ikakujana buke buke, kandi intumbero yayo suki gushikana kuri produit fini, ariko nico wigava yuko ro produit soit fini. Isinzi cyo nataragomba. Ndashaka juste kuvuga hico ariko uravuga par rapport yuko Imana itari expeditif itanyarutse ibintu, kubera kiri ku muntu ariko aranyarutsa ntaja dans la profondeur. Hama Imana ni Imana ya profondeur, ni Imana ijibwina, ifata umwanya. Rero ikijibwina bene data kirafata umwanya, n'inkono y'indya ziryoshe zizafata umwanya, isombe barazikunda ariko nazo zifata umwanya mu kuzitegura. Donc ikintu cose kirafata umwanya. Igihe nanje natahura iryo banga, avuga Imana sinzosubira kwihutagiza, prends ton temps. Beneda nukuri hari isengesho ushobora kwiyuza iti Imana ntizosubira kugishura, ariko après x temps ugasanga ririshu, kandi bintu byaragiye byagenze neza. Rero iryo jambo ritaginda ni profondément biratugora. Urumva rero ifo kw'iryo jambo nk'uko Nathalie yaravuze yinjira profondément. Kugira rero yinjire profondément ifo yuko isi novuga iba yoroshe, kuko ngaha ku nzira muze muraba inzira na twatuyira tukirundi usanga ari inzira ikomeye, sivyo? Kubera abantu bayitambutse ko kenshi iragumye, maze imubutishitse ugasanga ntishoboye kwinjira indani. Abo ngo ni bande? N'abantu batatahuye ijambo. Nico gituma burya Imana yashize mu mubiri wayo abafise ingabire yo kwigisha, sivyo? Ndazi yuko hari abantu rimwe na rimwe bakoresha, kandi hariyo n'igice kibivuga, usanga bavuga ngo je ntaho sinkeneye kwigishwa n'umuntu, mwemba arankwiye. Kandi bakaca bakoresha rya jambo dusanga mu cete ca Yohani aho yavuga ngo ntimukwiriye ngo ntimukeneye namwe ubigisha, kuko amavuta mwatoranije abigisha vyose. Nagomba kubabwira uwo mwemu yahumetse iryo jambo niwe yavuze yuko Imana yashize mu mubiri wayo iriko iravuga muri ya mabanga 5 rese nk'ministeri, yavuze yuko hariyo n'abigisha. Urumva? Donc Imana ntiyivuguruza. Bene data, niyo abigisha bakwigishije baza gukonfirma canke
ubitahura kubera ayo mavuta kurimo sivyo ayo mavuta arahura mugabo mwoza akanyigisha mu gishinwa sishobora kucumva uwoza akanyigisha avangatiranije ndacanganyikirwa ni ibintu bisa n'ibireremba biguma hejuru ifu yuko iryo jambo ivyo uriko urabwirwa ubitahura rimwe na rimwe hari igihe kugira utahure urabona kurya abantu bagendeye ku ivu rigateba rikaguma hari igihe ufata isuku ugakubita kugira risubire ryorohe nico gituma natari yagumye gisubiramo kandi twarakivuze izi nyigisho kumbure hari igihe ucako wumviriza nka kurya wumviriza amakuru ariko nagomba kubabwira bene na Bibiliya ntukuriye gucako unyarutsa ni ugufata umwanya kugira ryoroshe ivu ryoroshe ryinjira hama hari ryaguye mu mabuye kandi ryaguye mu mabuye ngo yaryakiranye umunezero excitement waba udacavuga muri quartier hose mu mwanya muto ukaca uvuga uti oye bana ararurumvye ageze kure uyu muntu n'igitangaza mugabo ari mu mabuye ayo mabuye kumbure n'ivyamubabaje ayo mabuye n'ivyamukomerekeje ayo mabuye n'ivyo ataribagira ariko nirishike hasi maze ngo umuyaga wacaho wa persecution mu nganya akaba ararikuye kuvuga uti uyu se yaturenze ugwama yamavuga Yesu ashimwe yamavuga Yesu uyu muntu vyagenze gute agezehe ari mu biki nukubera bitafashe umwanya ngo urinyengetere ni naco gituma Pawulo ariko arahimanura Timoteyo yamubwira ati ntugasengera abakozi b'Imana bakiri abana mu gakiza kubera iki kuko barakirana ijambo umunezero bagashuha ukabona bari mu muriro mu mwanya mutoyi bakaba babaye ba apotre mu mwanya mutoyi bagasigara bavuga amajambo uvuga uti ubu n'uburevi biga bariko bavuga nk'abanyoye bariko bavuga ibiki bariko bavuga ibintu bitagira ubwenge kubera iki ntibafashe umwanya wo kwicara ngo banyengetegwe n'ijambo banyengetegwe na karakteri ya Kristo hamba mu nyuma gurindirirwa mu mbagwa iryo ryaguye mu mahwa ryaguye mu maambition ni rya bindi twavuze twibaza yuko Yesu ari telecommande tuma ushira muri speed ibintu bikanyaruka harababwiwe Yesu yuko Yesu yaje kugira indoto zabo zirangire zishike ariko aragomba kubabwira ngo Yesu ntiyaje gushitsa indoto zawe yaje gusambura indoto zose kugira ngo aguhiziwe kuko iziwe niza agomba gushitsa Yesu ntiyiteze gushitsa amasezerano yawe yiteze gushitsa amasezerano yiwe Yesu ntiyiteze gushitsa amasengesho yawe yiteze kwishura amasengesho yiwe ni ijambo ry'Imana ritubwira ngo iyo dusavye ibihwanye n'ubugombe bwayo aratumva ariko ibihwanye n'iki n'ubugombe bwayo aratumva kandi ko tuzi ko atumva kuko twasavye ibihwanye n'ivyiwe tuzi yuko atwishura reka tuzokibandanye iki kintu muri yo zikurikira Yesu abandanya bagira neza mu izina rya Yesu amen.